Chuti bakunzi bimbonesha kure BTV Burundi ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu makuru y'ikirundi yo kuri uyu wa 12 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026 mukaba mugira muyashikirizwe na jewe Ani Lorine Kakunze. Ngizi ingingo nkuru z'aya makuru yacu. Igituma abana baja gukora akazi ko mu nzu batarakwiza imyaka 18 n'ubukene bwugaje imiryango, ibituma abo bana bisanga mu buzima butoroshe. Inyuma yaho hagize iminsi hari imyidogo y'abafise ububare n'amazu y'uburiro bavuga ko barihishwa ikori incuro zibiri, ayo muri komine hamwe nayo muri obeye. Ivyo ahanini vyavuye ku ntunganyo nshasha y'amakomine mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ndasubiye kuba ikaze mwidonido ry'aya makuru yacu. Igituma abana baja gukora akazi ko mu nzu batarakwiza imyaka 18 n'ubukene bwugarije imiryango, ibituma abo bana bisanga mu buzima butoroshe. Ivyo nibishikirizwa na Gabriel Rufyiri arongo ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire no gusesagura amatunga ya leta Oricom, agasaba abo bose babishoboye cane leta kugwanya iyo ngendo. Tumukurikire. Igihugu iserukiwe kugera kuri nyumba kuri inzu 10 ubu urubona haraje n'ibindi je no ndavugira ngaha atari vyo muri leta mugabo nukuvuga noneho burya ikintu kirabi neza y'igihugu tout le monde est responsable. Urabona ya principe muri twabita la non assistance d'une personne en danger. Wewe ubonye hari umuntu agize kibazo ubona ugahora ucufatwa nk'umuntu mufatanya cyane. Urumva rero tukanamwe mu baje haje musara ni muramubona muramubivuga era namo birashoboka najewe nkuko nyene mugabo niyo tugira inama kugira ngo habe éveil de conscience twese tugire dufashanye. Rero iki kibazo wa mbere ni leta, wa kabiri n'umwene gihugu jewe wewe twumve nabivuze yuko agataya ko umuntu wari wese agomba kubahirizwa cyane gifatanya n'ikibazo c'abana. Ibi bintu nukuri birababaje nabibabwiye. Umwana araza akaza kuba umuyaya kubera ubukene kubera biriye yewe tugwanye ubukene n'ukuri bibi vyose. La cause principale c'est l'extrême pauvreté n'ubukene bigaca bivaho kandi bya bintu byo kuvyara umuntu avyarira barabara amadini agaca bigiramwo uruhara, imiryango ikabigiramwo uruhara. Hari amateori yaje ngo n'abatize barabaho mugabo ni horoscope. Nico gituma jewe mbona yuko d'abord twese twebwe bamenyesha amakuru murahambaye nimugire sensibilisation nimudufashanye twese na leta igire mugabo ntitugere tuvuga ngo ni barya barimwo nabo bantu bari mugabo urumva abantu bato y'umuntu uri muto ubu uri muto nyene. Nico gituma abantu bari mu nzego z'igihugu leta igomba gufata kibazo nka Inyuma yaho hagize iminsi hari imyidogo y'abafise ububare n'amazu y'uburiro bavuga ko barihishwa ikora incuro zibiri, ayo muri komine nayo muri obeye. Ivyo vyavuye ahanini ku ntunganyo nshasha y'amakomine mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, nkuko bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Umushikiranganje ajejwe ivy'ubutunzi arakwiye gutorera umuti ico kibazo kuko obe na komine bakorera leta imwe. Tumukurikire. Iyi politiki yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ku rugero rwo hasi ushobora kubigira itangwe nabi kubera mu bisanzwe ibijanye na decentralisation kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ku rwego rwo hasi nk'uko biriko biravuga ubu nuko n'ivy'amafaranga biva ku rwego rwo hejuru
kikaja ku rwego rwo hasi no ku rwego kw'ikomine, izi komine nshasha zagutse. Muri ico gihe rero hariho amataxe arekurirwa gutorwa na komine n'amataxe arekurirwa gutozwa ku rwego hejuru, no kuvuga n'igisata obere. Aho rero bategeza kwerekana neza itandukaniro n'urubibe ivyo bintu ayo mataxe abiri atandukanirako. Kandi noneho hariho n'ayandi mafaranga abwirizwa kuva ku rwego rwo hejuru akazoja mu makomine, n'ayatozwa na obere aratozwa na obere kubera ari obere bishaka kugira ibone neza ariko aratozwa. Mugabo amafaranga menshi kubera amabizo ariko aravuga mu makomine azosubira aje mu makomine. Ikomine rero yotegeza gutekereza. Hanyuma ikindi nuko aya mategeko agenga amakori aba hari aha mu Burundi agenda arahindagurika cyane. Uko itegeko rigenga amafaranga ritukoresha ku mwaka rije, amategeko menga ariko arahinduka. Habaye revision budgetaire mu kwa 12 umenga amategeko agenda arahinduka. Ibyo rero ni ibintu bikunda gushira mu ngorane abantu batanga kora baguza tuga abantu bose batanga kora, kuko amategeko ahindagurika buri kanya, amaprevision yabo ingene integuro zabo zikagenda zirahindagurika. Ikindi ngo tusanga n'abayatoza bigenda birabacanga, bamenyera amategeko ameze gutya, loi de finance kazana yandi, ordonnance kagenda hirahindagurika, ordonnance kagenda iratora yandi mataxe. Aho rugasanga ikomine nayo ifise amategeko irikigirako. Ibyo urabona yuko hari ukuntu biba biriko biratera akajagari. Mugabo y'ibyo tuzi no ku rwego hejuru, ministeri ari go rwego gutegeza gutanga intumbero. Mugabo uko guhindagurika bari bakwiye kuva ku rwego hejuru, ariko bikunda gutuma abantu bajuragirika. Uburete ko turabona umengo yari higanwa hagati y'ikigobere ni n'amakomine mu gutoza amakori, imengo bariko barahiganwa kandi bariko bakorera ku muri mumwe. Abatanga kori ni bamwe, cyo bita assiette fiscale. Mugumengo bariko barahayanwa, umengo niki bagaca bariko baratanga, bagatuma umutanga kori atanga ikori inshuro zibiri. Ikori rimwe nyene ukariha oberi ugatuzura ukariha ikomine. Ivyo bintu byoshoboka gute? Ni kuva yuko hategeza kuba umuco gatanga. Kandi noneho iryo tegeko ryaravuze neza yuko amataxe uravye igire vyanditswe muri revision yabaye isubirwa mu y'amafaranga leta ikoresha n'iryo narya ordonnance y'umuministeri reka ko ngo amataxe ibintu birawubare n'amarestaurant yuko bitwagwa bitozwa na oberi. Amakomine nayo ngo wangu naje ndacabitoza. Oberi kakwandikira, ikomine kakwandikira. Ico gihugu cyo amateko yacu bameze umushanganye nakarifite. Kandi no n'amakomine nayo nyene nagerageza atekane, kuko amafaranga azoshobora kuva hejuru aze no mwikomine, mu gikomine izo bidafise uburyo bukwiye bwo gukora ibikorwa by'iterambere no kuronka amafaranga yo kumuza ngo bwa misi yose budget de fonctionnement n'ibikorwa by'iterambere canke budget d'investissement. Kuko vyaje byari bikorerwa hejuru wa ministeri vyinjiza rwego rwa commune. Cyo bitako le gouvernement central va éclater, sera élagé mu gifaransa, izogabanuka bije rwego rwo hasi. Ni bene mugabo umwe nta iryo higanwa nta n'uryumva. Turiyamirije raho karenganya kari karakorerwa abantu batozwa amakori. Ubona ko muri iki gihugu umuntu muto cyangwa atari karagira havugira rugubo bashaka umucinyiza, umengo ni gikoresho nawe yo vugira, umengo atereka tugukanya tubwire gute barabimenyereye. Aho karinganyo harageza abantu baza barakiyamiriza, je ntibishoboka. Abagatanga umuco, umuntu yotanga amakori kabiri gatatu gute. Iseminari ntoya ya Mugera, imwe mu mashure ya kera kandi yiteka mu Burundi, irahimbaza imyaka 100 imaze ishinzwe. Kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 14 ruhuma umwaka wa 2026 yashinzwe ku igenekerezo rya 11 ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1926 na Musenyeri Julien Georges, umwepiskopi wa mbere mu Burundi. Yabaye ishure rya mbere ry'amashuri yisumbuye mu gihugu kandi igira uruhara runini mu mateka y'inyigisho z'igihugu hamwe no mu mateka ya Ecclesia Gatolika. Ni nkuru tubaza Elvis Munyaneza. Seminari ntoya ya Mugera, imwe mu mashuri ya kera kandi azwi cyane mu Burundi, izohimbaza imyaka 100 imaze ishinzwe kuri uyu wa gatandatu
igenekerezo rya 14 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2026. Iyo seminari ntoya yashinzwe n'umwepiskopi wa mbere w'u Burundi Musenyeri Julien Gorju ku igenekerezo rya 11 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe amajana 926. Yabaye ishure ya mbere irimwo amashure yisumbuye, ikagira n'uruhara runini mu nyigisho no mu kurera mu vy'umutima. Iri shure riherereye mu ntara ya Gitega muri komine Giheta ku mutumba wa Mugera. Ni ikigo gifise akamaro kanini mu mateka ya Eklezia Gatolika no mu gihugu cose. Kirazwi kandi ko kimaze kurera abapatiri barenga 400, abepiskopi 15 hamwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya. Kuva gishinzwe kimaze kurera abanyeshure barenga 24,700. Mu ntango ico kigo cari gifise intumbero yo kurera abahungu bifuza kwinjira mu busaserdoti. Cari gifise intumbero yo kwamamaza inkuru nziza no gutegura abakozi b'Imana. Ariko uko imyaka yagiye iragenda, caragutse kironka amashure yisumbuye. Mwomenya ko ubu seminari ntoya ya Mugera igizwe n'abanyeshure 201 bari mu nyigisho zo mu gice ca kabiri c'ishure shingiro. Ngaya ayavugirwa hano iwacu, reka twumve ayavugirwa mu makungu. Nancy Guitry afise imyaka 84, akaba ari umumenyeshamakuru rurangiranwa muri Amerika. Savannah Guitry asanzwe ari umwe washikiriza ibiganiro vyo mu gitondo Today kuri NBC. Yaburiwe irengero mu buryo buteye amakenga kuva igenekerezo rya mbere Ruhuhuma umwaka wa 2026 iwe i Tucson muri leta ya Arizona. Abategetsi bo muri ako karere FBI hamwe n'ishirahamwe ry'umukuru wa commune sheriff ryo mu ntara ya Pima bariko bakora itohoza rikomeye, ariko gushika ubu nta cemezo gifatika canke umuntu akekwa ko yakoze ico caha baramenya, naho haheze indwi zitari nke barondera. Bikekwa ko Nancy yashikiriwe no gufatwa ku nguvu iwe mw'ijoro kuwa 31/0 idishira itariki 1 Ruhuhuma. Amaraso yabonetse iwe yemejwe ko arayiwe, ivyo bikongera gukomeza icumviro cuko yagiriwe nabi hakoreshejwe inguvu. Imodoka yiwe, telefone hamwe n'imiti yahora anywa kubera amagara yiwe vyasigaye muhira. Ivyo bikaba bituma abategetsi bagira amakenga ku buzima bwiwe. Amashusho yafashwe na kamera zo ku muryango yashizwe ahabona na FBI yerekana umuntu yifutse mu maso afise inkoho ariko aragerageza gukorakora iyo kamera imbere gato yuko abura. Agatambara kirabura kabonetse muri ako karere kariko karasuzumwa kugira barabe ko harimwo ADN canke igikumu. Naho habonetse amakuru menshi yatanzwe n'abanyagihugu ashika ku 18,000, abategetsi ntibaramenya uwo akekwaho cane, kandi nta kimenyetso cerekana ko Nancy akiri muzima kiraboneka. Hari n'umuntu umwe yafashwe kugira abazwe ibibazo hanyuma ararekugwa. Uwafashe inyuma y'amatohoza y'imodoka mu gisagara kiri hafi yavuze ko ataruhara afise muri ico kibazo, acararekugwa atarubanza arezwe. Abapolisi hamwe na FBI babandanya ibikorwa bikomeye birimwo kurondera ku butaka, gukoresha indege zito zo kuraba hejuru hamwe no gusuzuma ibimenyetso mu buryo bw'ubuhinga, ariko gushika ubu nta ntambwe ikomeye irashikwako. Muri Nigeria igisata c'amagara y'abantu kiriko gihura n'ikibazo gikomeye cane casubiye kuboneka inyuma y'ivyabaye vyo mu minsi iheze, aho abaganga bamwe bagirizwa gusamara gukomeye mu kuvura. Ivyo bikaba vyatumye abanyagihugu bashavura kandi bigasubiza ku mugaragaro ikiganiro ku ntege nke ziri muri uwo mugwi. Ikibazo camenyekanye kuruta ibindi ni urupfu rw'umwana w'umwanditsi rurangiranwa wo muri Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie. Yari afise amezi 21
rimwe gusa nyuma yo kwakirwa no kuvurirwa mu bitaro vyigenga Lagos. Umuryango wiwe wagirije abakozi bo kwa muganga amakosa akomeye mu kuvura hamwe no gusamara guteye ubwoba. Ivyo vyateye gushavura gukomeye muri Nigeria no mu makungu. Ivyagirizwa ku gisata c'amagara y'abantu muri Nigeria sico kibazo kimwe gusa. Abaganga bamwe hamwe n'abaharanira amategeko barasaba ko hashigwaho amategeko mashasha yihutirwa yo guhangana no gusamara mu kuvura, bakavuga ko ari ikibazo kimaze gukwira hose. Hari ababona ko amakosa yo mu buvuzi amaze gufata urugero rungana n'ikiza kimeze nk'icadutse, bakerekana intege nke mu bijanye n'imigenzo y'akazi, ubugenzuzi n'amategeko agenga uwo mwuga. Ivyo vyatumye kutizigira ibitaro vyaba ivya leta canke ivyigenga, kandi birerekana ko hakenewe gukomeza ubuziranenge n'umutekano w'abo bavugwa. Abahinga mu vy'amategeko n'amagara y'abantu bavuga ko imvo nyamukuru z'iki kibazo zirimwo ukubura uburyo bukwiye, amafaranga mu gisata c'amagara y'abantu bituma ibikoresho n'inyubakwa bitameze neza, kandi hakabura uburyo bukomeye bwo kugenzura no gusuzuma ibitaro mu bwigenge, bigatuma bigorana gushira mu ngiro amategeko agenga ubuziranenge. Ukubura uburyo busobanutse bwo guhana abakoze amakosa bigatuma abaganga canke ibitaro vyagirizwa gusamara batabihanirwa uko bikwiye. Muri ico gihe hari amajwi menshi asaba leta Nigeria hamwe n'inama nshingamateka gushiraho amategeko akomeye kuruta ayariho, gushinga inzego zigenzura ibitaro no gusubizaho inzego zishinzwe gukurikirana no guhana amakosa yo mu buvuzi. Ngaha turangirije ano makuru yacu. Ndabashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye, mubandanye mururanirwa n'ibiganiro vya BTV Burundi. Murara ahajyana.